nyene sindayimusabiye kandi siko ndayimusengera kujya abagore bashikayo bakaca bahinduka mu vyonganye gato yigusa akaba yigumuye kubera gukorera amafaranga menshi bakaba bavyonganye mugasi namubwiye nga muhebe sivyo canke Ona ko kubera ko koresha umwanya kujya kuntu ari gisazi aguma agira ibintu mengo sinze kuntu ameze umugore we akaca amubwira nk'ikintu akanga kucumva ujya bazaba bahebanye koresha umwanya azoburiramwo vyose aziburamwo parcelle aburiramwo n'umugore mukakoresha umwanya ntacabaye ni mwiza ntacabaye vraiment ariko ngira ndababwira ikintu kimwe koresha umwanya atavyitwayemwo neza ujya mugore ntazomubona okay barashobora kuvuga ko bibaza ko mu bantu bari muri industry koresha umwanya tanguye akoze ico kintu cyo gufata umugore bakamurungika hanze si umuntu muri industry nziwe yarabikoze nta nundi aranabikora koresha umwanya arakunda amahera koresha umwanya yakoze amahano bon ntiyakoze amahano kuko yakoze ivy'abandi bose bakora sivyo ariko aho nyene impamvu muvuze ko yakoze ivyo abandi bose bakora ni nkuko n'abandi bose abandi bagore bose barajayo kandi kujayo sikosa no kurondera amafaranga ahubwo yiyumviriye nabi kugurisha parcelle yafuma arondera ikindi kintu kuri parcelle bro parcelle ziki gihe zirazimvye ni vya bindi rero nakubwira ntaza mwonone mu mutwe ntazo muvyonge kuri telefone canke ngo yakire raporo ngo koresha umwanya ari mu burayi kunuko nka kujya bamuha raporo muhira umugore mentality izohinduka ivyumviro vyo bizohinduka byose nivyo bapanze vyose abiburiremwe canke muri he parcelle bien sûr canke ari muri he parcelle sivyo hama bavaneko ntazosubira no kumuronka yifashiriza abana biwe kuko koresha umwanya uri kuramuraba koresha umwanya premièrement n'umuntu agoye naho yarari ino umugore we yaravuga ati jewe urazi ko bijya bintu twigeze gufana koresha umwanya ndamubwira ati hinduka ureke guma wiyandagaza kuri ndaya sivyo bijya byose byaratumye umugore we wavuga ati arunshigikira no kuruza bukoze ngo yararusha none nivyabandanya ubu naho ari hari yari karondera amafaranga nimva kaze bamuciza azawa mukuye kamaboko yes rero koresha umwanya maze imisi ari mu mabifu n'abasimbize n'abayiso n'abandi kintu wikoresha n'iki eske muri iyi ndasi bwo bateratera amajambo abantu bagize indasi umugabo urabona ko ari byo cyane bon ahubwo gikuru koresha umwanya hanzwe na byinshi uyu mwanya ariza abana babiri wenyene sivyo ya arakora mugabo antuka uyu mwanya agiye ntiharagira ko atangura kurungika amafaranga sivyo kuko hariya naho amafaranga ya hariya nk'ubu unye namba harimo n'akadeni bo baratse aricari karariha amadeni ntiharagira yaho agira iki arungikira amafaranga koresha umwanya ariko koresha umwanya hanzwe na byinshi uko ndabibabwira ahubwo mureke kumuremera nimuze muhave mu mubura mumufate mu mugongo nasimbize yavuze ati abantu bazi ko koresha umwanya yarabakoreye ikibi timagine koresha umwanya burya na simbizi yasabye imbabazi mu kiringo mu gishingo cya koresha umwanya ya ibazi kumenya koresha umwanya ari mu buzima bwa gute ari mu bibazo bya gute ko dusangiye umwuga dusangiye akazi ya ivyo rero ivyo umuntu yo musanga ahari tubitohoze kugira tuze tubasangiza abakunzi ba Nick Drip Shop kugira ngo bice no mu muco tuvuga ukuri ati bimeze gutya ivyakoresha umwanya so guys turabakunda cyane kandi turabemereye so yes yasohoye indirimbo ya album warayumvise ya ni indirimbo yakuryoheye gutse zose yego bon ya nayo iraryoshe ariko vraiment big fizo vraiment nta ndirimbo yigeze aririmbe ibishe ya Hello guys, murameze neza. So my name is Liam Promoter behind the camera.
ya kuri Nick Drip Show ayo munsi nabazaniye link Arlene Alu ya nk'umutumira adasanzwe. Yes. So guys, je sinigira mboneka namandi nyuma ya kamera imisi yose. Murabizi, you know that. Jewe sinigera ngira ntemboneka. Yeah. So guys, umutumire ndabazanye n'umutumire mu maranyi gihe muri ko murahatwika. Ari kumwe na timu yiwe. Nibaza ko ari fresh katumwakire tumuyikaze kwanza banze abidondore kuri bashasha. Nibaza ko umuntu aje gushasha ni watakuze. Wabuze telefone n'amushaheje. Yeah. Baramutserera abantu bawe. Mbere yuko tuhatwika. Beya nitwa Arlene Alu comme d'habitude Miss Marseille comme Musumeno maso yinyana. Ye tushime kati maso yinyana. Maso yinyana. Ya nuko nyene. Ya ni maso yinyana nk'abantu mu française. Comme d'habitude. Ya uyakira gute uyakira urugero ugeze ko byakira gute uri kurara abantu kuragira ya biguhikishishiye bimishusho just ngavuga gute yo kuba umu française wa mbere mu Burundi cyambere hama ica kabiri bivuga gute ko ndumukozi kuko hajya umaze kwiha ikibanza ca mbere atawukiguhaye no kubona wowe ukuntu witanga ukuntu ukora struggle ucamwo kuko aho umuntu wese yo kwiha ikibanza ca mbere ariko jewe si ndacihaye canke iki ni benshi bamaze no kubivuga ati wowe ukuntu niruka ukuntu satira ikibanza ca mbere kirakubereye icambere iyo umuntu ariko ari ikibanza ca mbere ubusanzwe babanza kuraba abantu ariko barahiganwa ukuntu babigenze kugira ngo uyu mwana ari ikibanza ca kangahe ari ikibanza ca mbere uri gukoresha isukriye none kugira ngo ufate ikibanza ca mbere bon ni navyo benshi bikomeje kubacanga isukriye niko ndakoresha ariko nta kindi kintu atari uko ndabandi ko ndakoresha ubuvuzi wanje mu ndemanye nakayikabanga ubibira rero akabanga no bubira nuko baba serious mu kazi Hani baravuga ngo basani ntibari serious abantu bari entertainment. Nta muntu mu industry ni baki numwe kwijana ari serious. Hanze ngo baragisibije. Bien sûr, baragisibije. Ya, waje gukosora amakosa. Ya, naje gukosora. Bakotse. Ego. Ya, weka gusinya muri Nick Drip Show felicitation kwanza. Merci beaucoup. Ibiganiro duha kabisa biko biraturyohera. Yeah. So guys ndababwira ko najewe muri Nick Drip Show bansinyishije. Yes. Ya promoter. Basinyishije bamusinyishije. Munyera amashugwe ngaho muri commentaire ati ya imiriro myinshi mwongere munyakire n'amashi twagiye. Yes guys tuza turabaryohera biciye ibiganiro tubaha. So hari amakuru ka trending muri industry ya 257 ngiro urayabona. Ya. Hari yaroza muhando. Les amis, kwanza. Non. Uretse ndakubwira ikintu kimwe. Ivyo nizo kuvuga ko Morkins yagiye hariya Belgique. Agarutse yavye gushaka kumwitana mumwitiranye na Roza Murando. Nambari we Roza Murando. Ntwabonye amatama. Roza Murando cyangwa Roza Murando. Sinzi ariko ni Roza Muhando, sivyo? Ariko ngo ndababwira ikintu kimwe. Morkins n'umukozi. Sivyo? Morkins mu gihe ari umukozi ni mumureka kore. Kujya kono mwavuze ngo ni Roza Muhando kwera yaje yavyibusha amatama. Ntiyavyibusha amatama gusa ajya nayo mwabonye kubera ako niyo yara ahabona. Sivyo? Yavyibusha mu bisanzwe wese. None gashaho ubwo byigo atahura afise ino. Attention. Hari abantu bamaze imisavuga ngo Morkins ari ino ntajya. Oya. Hariya ikintu ca mbere kwaza mutukwiye gutahura. Umushori wiwe yaberetse yamutereye ive. Sivyo? Mumenye ko yamusanze hariya Belgique. Sivyo? Mbega urazi keya ukuntu baba bakwitayeho uri kumwe n'umushiri. Sico kimwe ubu bari bakumbura. Aha mu Burundi abari wenyene. Ahubwo gisigura yuko Morkins ni yubaka azovyibuha. Canke yonde? No, nashobora konda. Mu gihe tubibona yuko banahuye gusa aza yavyibushe. None yo konda gute? Okay. Ubu bamuvuga ko Morkins. Warabubonye canke barashikuza.
Mokenzi simubi. Kubiragaragara ku mafoto. Mokenzi simubi. Yagiye abyimbye amatama. Sukubyimbareza merega ntakwashagwaye. Ntakwashagwaye. Niyo promoter kutangura yuko. Sivyo? Nimba ufise umusheri wewe ari muto. Mumarane je misi Mokenzi yamaranye na sheri wiwe. Murarana umuha keya uzinduka mugirira agacayi ku mugoroba akavana gakoko iki ona kandi nkoko zahari yanye sije kimwe nizo ngaha mu Burundi bazimwe imiti none kandi izo ngaha mu Burundi nazo zigitoroto hariya naho zigimye zisukuye gahanye barashanga n'imicanga bafaho babisutse nta ntibasukura indya z'inkoko canke z'ibindi bitungwa ariko hariya baravyita bakabisukura eske urumva yuko Mugato daravyusaranya icayi c'amata canka gakasha. N'udukati atari natwinshi udupeko pekatuni. Sivyo turimo fromage canke jambo. Sivyo 10 heures. Mu kwitegura kugira aze gukora concert aranyoye akantu canke arafunguye. Bon afluwi. Dufate midi arafunguye neza arariye bikwiye. 17 heures arafunguye kandi neza sivyo kandi aranyoye ariye nk'ibintu by'ibinyama gusa erega hari ukuntu twebwe abarundi kandi ni bose kandi si abarundi gusa umuntu wese agiye hanze kenshi umubiri urahinduka deja uhinduye na clima na clima yari irashobora ko yamukunze agatuma yose neza Mokenzi ntigeze sanabi amuza nuko yavyibusha Yes Aru. So, bino misi turi mu gihe c'imbeho. Yego. Pampers zarazimbye. Zigeze kuri 70,000. Yego. Agomba ugira ico ubwiye kubasane b'uburoho. Afise umunoho. Icambere na mbere. Aha mu Burundi ariho ico vuze ngo cha Pampers ugira nje no mu bindi. Aha mu Burundi Pampers c'est vrai zarazimbye. Zabiza abana, zabiza abakuzi. Je mfatire muri rusange. Ku bantu bafite uburoho les amis bavyitwaremwe neza kubera ko ntangira akarero ka hafi urashobora kubuvanga indya ugacugwara diare bigasaba ko wambara Pampers kugira wifatafate les amis nimba urya indya zidaharuye witege kugura Pampers sinzi ko turiko turatahurana Liam promoter turi kumwe tuko turatahurana chunga izo nda zanyu chunga umunwa wanyu chunga just gabanya uburoho basi muri rusange kubera ko plus zo kumugira uburoho plus uzokwambara Pampers uzogura Pampers zirazimvye camushaho nimutitwara neza ahubwo muragowe muri rusange abahungu bose muri industry bose kuko uburoho bw'iki gihe busigaye burenze ni igiki none ubwira abantu uranyishura b'uburoho isamye abyitwaremo bon tureka guca hirya no hino sivyo aho ndiko ndabacanga ndiko ndavuga gutyo ko mumenyereye ko ndudurirako mu bisanzwe sinzi ko ari promoter yagize ubwo bwo kubivuga kugira ngo tubatomorere neza sivyo ariko ngira ndababwira ikintu kimwe les amis please utera indu y'umugore wawe wavyara niko uzogura Pampers ubuzima bwarazimvye abahungu nabo muri industry haba abaririmbyi haba abajournaliste baguma bavyara umengo muri mwihiganwa urumva umunsi nitwuva ngo urindikana ka yarongo oya biherera ku gasozi mwishamba simbizera yibarutse natandi ryari facture n'amafaranga yibagiye miliyoni 2 zirenga yigize VIP ngira yagiye ku bitaro bizimvye bene da nzobigire mu nyibuka imbere ya Simbizi nta bandi bavyaye nibi bihe turi mu miss meeting Liam promoter nuko epikibazi imbere ya Simbizi nta bandi bavyaye n'aba journaliste abagore bawe hande kari Simbizi wonyene bakurongora n'inda sinayibi urisi baravyiko urisi bene bemera kurongora bene da
Juste Gaël ntaheruka kwibaruka Juste Gaël ari barusije ujya rero afise na facture nyinshi Juste Gaël mugabo ntigeze ashira ntituzi byo kunya ntigeze amushira habona ntituzi ngo yibarutse amahasa ntituzi ngo yibarutse ubushuri facture simbizi kuko bose n'abavyeyi ni muri industry sivyo oya ntiyayiduhaye ngira wowe ntivyamugoye yarayitanze icambu c'uraho hari umuntu w'umugenzi wanje ari Dubai candamubaza ati mbe wewe vipi kuvugira amayaje kutavyara nibiki nguraza ndakubwira ikintu kimwe ngo ngurazi ngo imitahe ngo yo kuvyara ino ngo noguri parasera ngo mu Burundi urumva ngo yefuma guri parasera mu Burundi hakoye vyarira Dubai kubera amahera menshi ibitaro iki ibintu vyariya birazimvye iki umva bice bituma avuga ati sindiko ndavyara ubu nitwashaka kuvyara n'umugore tuzoza mu Burundi ndamutera inda vyara cyane namuteye inda acaza aze kuvyarira hiyo nuko no karagaciyemo kubaririmbyi kuza kunguka ikibondo mumenye ko ibintu byazimvye tugaruke ku makuru taravugwa muri industry kabiri gatanu kandi hari no gukoresha umwanya ari mu byago bidasanzwe ego premièrement koresha umwanya biravugwa ko yagurishije parcelle kugira rungike umudamu we muri Saudiya amaze kumurungika muri Saudiya sinzi ko boba bameze neza nuko batameze neza kuko hajya kugurisha parcelle kugira urihira itike umugore agende nikindi kintu les amis yaca ku bantu bo muri industry babagenzi biho bakamugurana basi mugakwikura ko just ni nko kwiyambura agashambara yuko yagurishije parcelle none abi wiwubu apana no kubivuga ubu koresha umwanya butuvugana ntaba muri ya parcelle yiwe ya arimwe nkuko yayivuze arapanze ntabaho yahora arapanze oya reka muri arimwe yayigurishije kugira kore projet oya yayigurishije kugira rungike umugore muri Oman none iyo ni projet gute kugira zo guri yindi okay ndakubaza aho nyene sindayimusabiye kandi siko ndayimusengera kujya abagore bashikayo bakaca bahinduka mu vyonganye gato yigusa akaba yigumuye kubera gukorera amafaranga menshi bakaba bavyonganye mugasi namubwiye ngo muhebe sivyo canke ona ko kubera ko koresha umwanya kujya kuntu ari gisazi aguma agira ibintu mengo sinze ukuntu ameze umugore we akaca amubwira nk'ikintu akanga kucumva ujya bazaba bahebanye koresha umwanya azoburiramwo vyose aziburamwo parcelle aburiramwo n'umugore mukakoresha umwanya ntacabaye ni mwiza ntacabaye vraiment ariko ngira ndababwira ikintu kimwe koresha umwanya atavyitwayemwo neza ujya mugore ntazomubona okay barashobora kuvuga ko bibaza ko mu bantu bari muri industry koresha umwanya tanguye akoze ico kintu cyo gufata umugore akamurungika hanze si umuntu muri industry nzi we yarabikoze nta nundi aranabikora koresha umwanya arakunda amahera koresha umwanya yakoze amahano bon ntiyakoze amahano kuko yakoze ivyo abandi bose bakora sivyo ariko aho nyene impamvu muvuze ko yakoze ivyo abandi bose bakora ni nkuko n'abandi bose abandi bagore bose barajayo kandi kujayo sikosa no kurondera amafaranga ahubwo yiyumviriye nabi kugurisha parcelle yafuma arondera ikindi kintu kuri parcelle bro parcelle ziki gihe zirazimvye ni vya bindi rero nakubwira ntaza mwonone mu mutwe ntazo muvyonge kuri telefone canke ngo yakire raporo ngo koresha umwanya ari mu burayi kunuko nka kujya bamuha raporo muhira umugore mentality izohinduka ivyimviro vyo bizohinduka byose
n'ibyo bapanze byose abiburiremo canke murihe parcelle bien sûr canke ari murihe parcelle sivyo hama bavaneko ntazosubira no kumuronka yifashiriza abana biwe kuko koresha umwanya uri kuramuraba koresha umwanya premièrement n'umuntu agoye naho yarari ino umugore we yaravuga ati jewe urazi ko bijya bintu twigeze gufana koresha umwanya ndamubwira ati hinduka ureke guma wiyandagaza kuri ndaye sivyo bijya byose byaratumye umugore we wavuga ati arunshigikira no kuruza bukoze ngo yararusha none nivyabandanya ubu naho ari hari yari karondera amafaranga yumva kaze bamuciza azaho mukuye kamaboko yes rero koresha umwanya maze imisi ari mu mabifu n'abasimbize n'abayiso n'abandi kino bibazo kino ni eske muri iyi ndasi bwo bateratera amajambo abantu bagize iyi ndasi umugabo urabona ko ari byo cyane bon ahubwo gikuru koresha umwanya hanzwe na byinshi uyu mwanya ariza abana babiri wenyene sivyo ya arakora mugabo antuka uyu mwanya agiye ntiharagira ko atangura kurungika amafaranga sivyo kuko hariya naho amafaranga ya hariya nk'ubu unye namba harimo n'akadeni baba baratse aricari karariha amadeni ntiharagera yaho agira iki arungikira amafaranga koresha umwanya ariko koresha umwanya hanzwe na byinshi uko ndabibabwira ahubwo mureke kumuremera nimuze muhave mu mubura mumufate mu mugongo nasimbize yavuze ati abantu bazi ko koresha umwanya yarabakoreye ikibi timagine koresha umwanya burya na simbizi yasabye imbabazi mu kiringo mu gishingo cya koresha umwanya ya ibazi kumenya koresha umwanya ari mu buzima bwa gute ari mu bibazo bya gute ko dusangiye umwuga dusangiye akazi ya ivyo rero ivyo umuntu yo musanga ahari tubitohoze kugira tuze tubasangiza abakunzi ba Nick Drip Shop kugira ngo bice no mu muco tuvuga ukuri ati bimeze gutya ibyakoresha umwanya so guys turabakunda cyane kandi turabemereye so yes yasohoye indirimbo ya album warayumvise ya ni indirimbo yakuryoheye bunze zose yego bon ya nayo iraryoshe ariko vraiment big fizo vraiment nta ndirimbo yigeze aririmbe ibishe so guys big fizo ko album yakoze cyane iryoshe sana tuba tubira abantu bose kugenda kumviriza kuvuga ziwe za Spotify album yes ayirabe ni album meze neza cyane iryoshe cyane gose namukunda ibikizo yarashoboye gukora n'abaririmbyi bato ego bahande kijya kimwe kuvuga kwiki bon ufata abantu bifizo aba petit nkabajya generation shasha ukayiduza ya nike kitanga nike chize dugire nike chizero ya premièrement nk'umuntu muri legend nkujya umuntu twese twarabiye ko sivyo benshi mu baririmbyi barabiye ko bagiye no mu muziki kubera we n'umuntu wo kubaho n'umuntu aguhaye featuring canke agushize mu ndirimbo yiwe wowe nyene uravuga ati nukuri muze yanyize ujya ni mutama w'umuziki ni bamwubahetse uko ari ahubwo gusa kubera ko aba bajone bishika hari gihe bagatwagwa n'amasikse bakanata n'indero ku muntu ntibazi bahave basanga banavuze ibidakenewe ya nico no babwira yes ego mugwaruka ya yes ya Allô? Yes. Bon. Kino coco nababwira nuko natevye ariko reka ndakivuge so ragenda nakivuze indirimbo ya Satbi nayo yararyoheye cyane. Ya, indirimbo ya Satbi yararyoshe cyane iraryoshe nagahitsi nta na hamwe katavugwa. Yeah. Yes. Turabashimye cyane mu mwese bagomba dukurikirana kuri Nick Drip Show. Yeah. Mudukurikirana ku mpande zine z'isi. Yes.
Mbona yimutubwira subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro tubahari zibashikira ku mwanya. Yes. Ciao. See you See you next time.